Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Naje rero kugira ndababwire yuko twamaze kuja ku kivi. Leta rero twaragiye hamwe turaraba dusanga icambere twokora nuko mu Burundi twese tubanza guhindura inyifato, tugahindura ingendo n'inkoro kugira dukore ku neza y'abene gihugu. Ayo n'amajambo nyenecubahiro mukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye amazimisi abwira bene gihugu mu rukurikirane rw'ingendo amazimisi agira mu ntara zo hagati mu gihugu ku magenekerezo ya 12 na 13 Myandagaro akaba yishikiye mu ntara za Cankuzo, Rutana, Ruyigi na Mwaro. Aho hose akaba yarafise intumbero yo guhimiriza bene gihugu n'indongozi zabo kwijukira ibikorwa vy'iterambere nk'uko leta nshasha ariyo leta mvyeyi kandi inkozi arongoye yabishize mu migambi yayo. Umukuru w'igihugu yashoboye kandi no kugurura icese inyubakwa zubatswe muri izo ntara, aranifatanya n'abakirisu mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Sangwa ikaze muri kino kiganiro ku kivi cuno munsi. Aho muri iyo ntara akaba yabanje kubonana n'abarongoye abandi mu buzi butandukanye. Mu nyuma y'ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na buramatari wa Cankuzo, aho yavuze ko iyo ntara irangwamo amahoro n'umutekano, nyenecubahiro mukuru w'igihugu yaciye afata ijambo ashikiriza impanuro abari ngaho, aho yagarutse ku ruhara rw'umwe wese mu mugambi leta yiyemeje wo guteza imbere abarundi. Ingeso mbi zo kunyonyeza itunga ry'igihugu, ubunebwe ku kazi, ukwiyobagiza amabanga bajejwe, zayegereza urutavanako, igiturire n'ibindi vyinshi biza bisubiza inyuma igihugu mu iterambere, babwirizwa kubisezerera hakiri kare kuko bidahuye n'ingendo za leta mvyeyi kandi leta nkozi. Nyenecubahiro umukuru w'igihugu akaba yashimikiye ku nyifato umuvyeyi wese abwirizwa kugira imbere y'ibibondo yibarutse. Inyuma y'iyo nama nyenecubahiro Evariste Ndayishimiye yaciye agenda ku kigo ca kaminuza y'u Burundi kiri mu Cankuzo, ico bise campus Buhumuza, aho isinzi ry'abantu ryari rimurindiranye igishika. Aho akaba yaraje kwerekana icese no gushikiriza buramatari mushasha w'intara ya Cankuzo. Imbere y'abanyacankuzo umukuru w'igihugu akaba yarashikirije uwo yise kizigenza wabo mu ntambara yo kugwanya ubukene. Iyo ntara ya Cankuzo ikaba irongowe muri iki gihe n'uwitwa Boniface Banyezako. Umukuru w'igihugu cacu yaranabemereye kwibarabara rihuza intara ya Cankuzo n'igihugu ca Tanzania rizokogwa. Ubu buramatari twabatoreye twaramutohoje neza, dusanga ibikorwa mwifuza ko yokora arabishoboye. Ndetse twaramuhamagaye turamwigisha, turamubwira intumbero ya leta mvyeyi, ya leta nkozi. Kandi ico yemeye nuko yemeye kutugamburukira. Yaremeye yuko atangorane muzogira ngo tuzimenye atarazimenya. Azokwama yaje kubagendera mu makomini wanyu kugira yumvirize ingorane mufise. Mwumvise ko izambere amaze kuzibona. Yarabonye yuko iterambere ry'ukuri mutazotunga mudafise barabara rituma mushora hanze, mwongera namwebwe murangura hanze. Ico yaragishikirije iri barabara rya Cankuzo Gahumpo, kandi nagira ndababwire ko twamaze kuryandika mu migambi ya leta. Nyenecubahiro umukuru w'igihugu ahejeje kubonana n'abarongoye abandi mu buzi, yaruguruye icese inzu y'ububiko bw'umwimbu w'amasaka, ya masaka yera, amwe ishirahamwe rihingura ibinyobwa Brarudi risanzwe rikoresha. Iryo shirahamwe rikaba ryarafashije abene gihugu bahurikiye mu makoperative kugira ngo bagwize umwimbu w'ayo masaka risanzwe rikoresha ku bwinshi. Ngaho nyene mu Cankuzo nyenecubahiro umukuru w'igihugu
yaciye yugurura ishami ry'ibanki Bankobu. Yaciye abandaniriza urugendo mu ntara ya Ruyigi, naho nyene akaba yarabonanye n'abarongoye abandi mu buzi. Acashikiriza icese buramatari mushasha. Mu nama yagirishije abarongoye abandi, umukuru w'igihugu yabanje gusaba abari ngaho kuva hasi ngo bibuke uwahoze arongoye igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza, ari nawe dukesha inzego zikaba zashitse mu mahoro n'umutekano atangorane zihabaye kugira zishobore kwitaho iterambere ry'abenegihugu. Yabandanije ku mpanuro zijanye n'intumbero nshasha leta mvyeyi leta nkozi yiyemeje yo guteza imbere abenegihugu. Yagarutse kuri kahise aho habaye ukwitiranya leta iri ku butegetsi n'abari bafise ubutegetsi ico gihe. Abantu bakibagira ko leta ari abenegihugu bose bari muri ico gihugu atanumwe avuyemwo. Ico gihe ngo wasanga amabanga bajejwe bayagize icibare cabo baha canke bakima uwo bashatse. Leta mvyeyi ikaba na leta nkozi ije ngo kugira abarundi bose bumve ko ari abana b'igihugu kandi bikwiye ko bitabwaho bose. Idonido n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa asaba zina murongozi wese kuba umuvyeyi wabereye hagira umutima wa kivyeyi kandi akaba n'umukozi abera akarorero abandi akaja n'imbere abandi mu bikorwa ntabe nka wa mwungere w'umwingingano agira ngo mpinzobe ndagire. Mukuru w'igihugu kandi amenyesha yuko kuvubu umukozi wese yitwa umukozi wa leta azohembegwa ico yakoze. Bamwe batonda ku kazi bariko bakorera amashami atandukanye cyo bakora bimwe bita ibiraka, yavuze yuko abonye atakibanze bafise muri leta mvye na leta nkozi, abasaba rero kwikebuka umwese akumva uruhara rwiwe, akumva icajejwe, akumva cyane cyane yuko ivyo ariko arakora abihembegwa n'abene gihugu kugira ngo nawe abakorere ababera umusuku agafata kwa bene gihugu ari ubashebuja biwe. Ahejeje yaciye aja mu kibanza cari categekanijwe kugira yereka abenegihugu bo mu Ruyigi buramatari mushasha. Naho nyene yabasavye kumugamburukira no kumwitura. Ati ndabazaniye kizigenza wanyu mu ntambara yo kugwanya ubukene. Iyo ntara ya Ruyigi ikabirongowe n'umupfansoni Emeransiene Tabu. Ngaho nyene mu Ruyigi nyene cyubahira umukuru w'igihugu yaciye yugurura igisata c'ibitaro vya Ruyigi, kimwe bita laboratoire, no kuvuga aho bapimira ingwara abagwayi baba bagendana. Bukeye bwaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabandanirije urugendo mu ntara ya Rutana, naho nyene akaba yaragiye kugirisha inama barongoye abandi mu buzi no kwereka abanyarutana ugiye kubarongora muri iki kiringo. Aho mu Rutana impanuro zari zazindi nyene, umukuru w'igihugu akaba yagarutse ku ruhara rw'umwe wese mu mugambi mushasha wa leta mvyeyi kandi leta nkozi wo guteza imbere abarundi. Nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye akaba yaragarutse cyane ku mpanuro yo kuvavanura n'ingeso mbi zahora ziranga abakozi bo mu bisata bitandukanye vya leta. Ati leta ntishobora kuba icibare cy'umuntu n'umuvyeyi wa bose. Abayiserukira bakwiriye kumenya ko ari abasuku b'abene gihugu babitura kugira babatorere inyishu z'ibibazo baba bafise. Ibindi vyavuzwe tubibwirwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yagishije inama indongozi mu bisata bitandukanye bikukira intara ya Rutana. Iyo nama iri mu rukurikirane rw'inama ariko aragirisha hirya no hino mu gihugu indongozi ku rwego rw'intara kugira ngo bumve kumwe kandi batanguriye rimwe ibikorwa vya leta mvyeyi na leta nkozi. Mu gutangura iyo nama yo mu Rutana yabanje gushimira abanyerutana muri rusangi kwiteka ntangere biteye mu guterera amatora abo nyene bakayitunganiriza kandi no ku mutekano waranze ibihe vy'amatora haba imbere yayo muri yo n'inyuma yayo. N'icubahiro umukuru w'igihugu yaboneyeho kugaragaza umwizero mwinshi afise ku iterambere ry'iyo ntara ya Rutana aravye ishaka abene gihugu b'intara ya Rutana bafise, ahamagara indongozi zabo rero kubabera kirumara, kubaja imbere mu bikorwa kandi bakabera abavyeyi bakabatunganiriza mu bibagora vyose, bakumva yuko
uruhara umuvyeyi afise mu muryango imbere y'abana biwe, ariko umurongozi mwiza w'iki gihe muri leta mvyeyi na leta nkozi ategerezwa kugira imbere y'abarongoye. Kubijanye n'ibikorwa abasaba kubera karorero abandi mu bikorwa, niho bahimirize gusa ariko baje imbere nabone bakore, kandi umuntu wese yumve ko hari icamagariye gukora, yumve ko hari icajejwe, bose bumve ko atanumwe akigiye kuja arahembwa atakoze. Umukuru w'igihugu mu gusozera inama yamenyesheje yuko afatiye ku vyabaye muri kahise, abarundi benshi bazi ko bafise uburenganzira, mugabo bakibagira yuko iruhande y'ubwo burenganzira hari ivyo basabwa n'amategeko. Yigira inama rero yuko uzokwigisha abarundi bose bamenye yuko iruhande yuko ivy'amateka bemerera hariho nabo ivyo basabwa gukorera igihugu, ivyo rero babizirikane babimenye. Ico tutokwegera kandi kubamenyesha nuko umukuru w'igihugu yabaciriye umwibutsa ati amazi asumira kwibuye kandi inyoni iguruka yisunga igiti. Ati turafise umushinge dukeshe nyine icubahiro imboneza yacu Petero Nkurunziza yasize atsimbataje amahoro mu gihugu, aragirisha inyigisho zo kuzirikana igihugu mbere n'inyigisho zo gukunda igihugu. Ati ivyo rero tutibagiye n'ingingo zafashwe ziramira bene gihugu, ataho niho tuzohera ribe ryabuye amazi asumira ko kibe cya giti inyoni iguruka yisunga, natwe duheraho tugira umuvuduko duseze imbere igihugu cacu. Mu nyuma yaho umukuru w'igihugu yaciye aja ku musozi Bihahe aho yuguruye ishure shingiro ryaho, rikaba rifise amasomero 6, ibiro vy'ubuyobozi n'ubwiherero. Ahejeje yaciye aja ahategekanijwe gushikirizwa buramatari mushasha w'iyo ntara ya Rutana azwi ku izina rya Olivier Nibitanga. Imbere y'isinzi ry'abene gihugu, umukuru w'igihugu yahimirije abanyarutana kwijukira ibikorwa vy'iterambere kugira intara yabo izobe akarorero k'izindi ntara. Ntihagire umuntu akorera leta azosubira gusaba igiturire umwene gihugu. Ubu turinga kugira tubakorere, tubabasuku banyu gushikaho tuzobona duteye imbere. Mu ntara ya Mwaro naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yashikirije buramatari mushasha, yongera arahimiriza abene gihugu kwijukira ibikorwa. Yabibukije ko ahaciye ibarabara iterambere rikurikira. Winjiye ahantu ikibazo ca mbere ubaza uvuga uti none ko ndahinjiye hasuku nzohasohoka hasa gute. Ubanza uteke umutwe neza uvuga uti jewe Mwaro ndayinjiye isuku nzoyisohoka imaze gutera intambwe n'imiburi nka 5 uja hejuru. Uca utangura rero kubipanga, wumvikane n'abanyamwaro, ndazi n'abantu bumva kare ngaha niba bumva kare. Ico abanyamwaro banka n'amanyama mugabo mugiye inama abanyamwaro n'abakozi mu 2005 nta munyamwaro yarazi yuko ibarabara rizoshika ngaha, kandi nakengurwa ko muca muvuga muti saha gusa ari n'ahandi turashaka kuhabona. Mu ntumbero yiyemeje yo guteza imbere uburimyi, umukuru w'igihugu cacu yagiye yemereye abene gihugu kubashigikira mu kubaronsa amapompo y'amazi. Kwigenekerezo rya 15 Myandagaro ku munsi mukuru w'iyurizwa rya Bikira Mariya mu ijuru, umukuru w'igihugu ari kumwe n'abagize leta bagiye ku musozi wa Mugera ahari cibutso c'umuvyeyi Bikira Mariya. Ako kirimba ca Bikira Mariya nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye yarashikirije ijambo ryabanjirije inkuka ya misa yasomwe na Musenyeri Simone Ntamwana. Muri iryo jambo nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri kahise k'umusozi wa Mugera, aho yavuze ko Mugera hamye ari kibanza abarundi bazamo kugira basenge kandi bongere bambaza Imana. None ubwo twese turaza amateka y'uno musozi wa Mugera, mbega twese turazi cyatumye aha turi no mu icungaraho yaho tuza tuhisunga, ndetse abarundi bakahita mu mana za Mugera. Wamwe ari umurambi mweranda no muri kahise ku Burundi. Imbere y'umuzo w'abanyamahanga, Mugera yari isanzwe ifise amateka adasanzwe. Aha niho havukiye umwami Rurangiranwa Mwezi Gisabo, hakaba ari naho hatangiye se wiwe umwami Rurangiranwa Ntare Rugamba. Aho hepfo
mu kiyaya ca Ruvubu na Ruvyironza, aho izo nzuzi zihurira niho bita mu mana za Mugera, niho habera imigigwa yo kubandwa aho hambere, aho abarundi basenga bashimitse barongowe n'imboneza mu kwambaza Imana kiranga, abarundi bafata nk'umuhereza nkuka ahuza abarundi n'Imana. Aha duhagaze naho hitwa Mwishunga, neza na neza hamubona kuri iki kigwa kiri ku ruhimbi ya Rutare, niho hari ingoro y'umwami Mwezi Gisabo yavukiyemwo. Yari imwe mu ngoro zikomeye cyane Ntare Rugamba yakunda guhangamamwo. Hajya haruguru ku isonga rya Shunga niho hitwa mu mana za Mugera. Nta mwami yakora umugambi n'umwe ukomeye atabanje kuja kugira inama imana za Mugera. Iyo abamisiyonare batavyanka, Abadagi bari bipfuje gushinga umugwa mukuru i Mugera, ni naco gituma batawushize kure yaha. Ibindi biranga aka karere twovuga nk'ishwagara yakoreshwa igihe c'umuganuro yava ngaho i Mugera. Mbere bavuga ko komine ya Bugendana ngo yitiriwe iryo zina kuko ngo ariho hava abagendanyi benshi b'umwami. Hariho ikindi dutangarira kuri Mugera, bavuga ko i Mugera atantambara zashobora kuhabera, ngo n'uwuhunze ashitse ngaho i Mugera yabakize. Iruhande rero yo kuba rurangiranwa muri kahise ku Burundi na Eklezia Katolika, umusozi wa Mugera niwo wa mbere washinzwe ko umunara wa mbere wa telefone ikoresha umuyaga, telefone bita telefone sans fil TZF. Uyu mutumba rero urafise amateka mu byo gutumatumanako amakuru. Ubajije uyu musozi abakristo ba kera bo muri iyi paruwase bakubwira ko aha turi hitwa Lourdes, bafatiye ku isenga ry'ibuye riri kuri uyu musozi risusa n'isenga riri i Lourdes mu gihugu cy'Ubufaransa, aho Bikira Mariya yabonekeye Mweranda Bernadetta. Ubajije abo mu yindi mihingo y'igihugu nabo bamwe bakwishura ko Mugera ari kibanza abagatolika b'i Burundi no mu bihugu duhana imbibe bahuriramwo mu rugendo rweranda, abandi bati ni kwa Bikira Mariya. Umukuru w'igihugu akaba yarabandanije yibutsa ko ico kibanza ari umuganwa Rudoviko Rwagasore ari kumwe nabo bari bafidekanije kurongora igihugu, yaje kugira bashikirize Burundi umugabekazi w'amahoro. Aho hakaba hari kwigenekerezo rya 15 Munyonyo 1961. Ariko ntibigira bibuka ko iki kibanza cyashinzwe mu 1931 umuganwa Rudoviko Rwagasore yaje aserukira leta yiwe hamwe n'abungere ba Katolika b'i Burundi n'abarundi sinzi baje kuhashikiriza Imana igihugu cy'u Burundi babicishije mu minwe y'umuvyeyi Bikira Mariya. Aha rero hafise amateka adasanzwe kuko niho abamisiyonari b'abazungu bashinze misiyoni ya kabiri mu Burundi mu 1899. Mu 1922 Musenyeri Juliano Gorju niho yashinze intebe ya mbere y'ubwepiskopi mu Burundi. Irya sengero mubona niyo katedrale ya mbere mu Burundi. Mugera niho haciye haba iyo ginyaryo ry'ubukristo mu Burundi. Mugera kandi niho hubatswe seminari ya mbere mu Burundi, ari ryo shure ryisumbuye rya mbere ryubatswe mu 1926, ikaba yaramuye incabwenge nyinshi zikorera igihugu cyacu. Kiretse rero abahinga bo mu vya kera no muri kahise ku Burundi, abarundi benshi barazi umusozi wa Mugera nk'umusozi Eklezia Katolika yagerereyeko igashinga kimizi, mbere ikanahakorera imigambi y'iterambere nyinshi kandi y'ingirakamaro. Muri iki gihe turiko turazirikana ivy'igihugu cyacu, birakwiye ko abarundi twese tumenya koko amateka y'uwo musozi. Aho umugambi wo gushinga misiyoni mu Rumonge wanyiye mu 1871, abapatiri bera baciye binjirira imisugi mu Cendajuru itariki 16 mu Kakaro 1896, baca bashinga misiyoni ya mbere Gatolika y'u Burundi imuyaga mu 1898. Aho bashikiye mu mana za Mugera
umwami Mwezi Gisabo yaciye ashangashirwa acatangura kubagwanya yivuye inyuma nkako hari ku musozi w'amavukiro yiwe hakaba n'icibare ciwe. Abakera batubwira ko muri ico gihe yahavuye agisha inama umupfumu umuhanuzi nawe amwishura ati bareke niba batarabi Imana iyo Mana nyene izobirukana. Uyu munsi rero ntusanzwe kuko abagize leta y'u Burundi twaziye rimwe twese. Twaziye rimwe kuko uyu munsi twabonye ko bikwiye ko twibuka aho Rwagasore yaje aserukira leta y'u Burundi bagahitanana n'abungere ba Eklezia yose baje guhereza Burundi Imana baciye mu minwe ya Bikira Mariya umuvyeyi w'Imana. Aho hari kwigenekerezo nkiri mu 1961 n'intebe Rwagasore yicayemwo ndayibona kuko baciye bahashira ikimenyetso kitazimangana hari umurinzi bamwe bita umugumya. Akaba yasozereye ijambo ryiwe asaba Eklezia Katolika guterera umuganda mu migambi y'iterambere igihugu kiriko kirarangura harimo gushinga banki yofasha abanyagihugu mu kubaha ingurane zisaba inyungu ntonto. Turashima cyane ingene leta yamye ikorana na Eklezia Katolika mu bisata byinshi by'ubuzima bw'igihugu, ariko n'ubu ivyo gukora biracari byinshi. Mbega Eklezia Katolika yobuzwa n'iki gushinga banki itanga ingurane kandi isaba inyungu itavuna kugira ngo ntiramurire mwibarabara? Ducira inzira bari nyuma tubatambutse mu kubereka inzira zishika. Icivugo cacu turi kumwe twese birashoboka. Nimudufashe gushigikiza ibikorwa ku neza yabo tujejwe, kumurikira mu gusenyera ku mugozi umwe, mu gukeburana na kare barayamaze bati umwegetsi w'inyakamwe yita ku mwikomo hageze kwatira igitiba. Mu nyigisho yashikirije abaraho Musenyi Ntamwana yagarutse cyane ku civugo cy'uwo munsi naco akabari ukurekuranira no gusubiza hamwe. Akaba yasavye abakristu bari ngaho kugira kigoro ko kurekurira ababagiriye nabi iyo ariyo yose kuko ubutarekuriye wundi nawe Imana yo mw'ijuru itazomurekurira. Mwabonye icivugo twahaye umunsi mukuru, tutitegereza umugabekazi wihurijwe mw'ijuru niwe yinabwuzure nyina w'ikigongwe. Ese yoje imbere umurundi wese mu gikorwa cyo kurekurana no gusubiza hamwe. Ico civugo rero nico twahaye uno munsi mukuru wama wuzuza abana ba Bikira Mariya mugabekazi w'u Burundi akamwemwe agahimbare kenshi. Kuri uno munsi tumwigina mwiteka ryo ry'ugusangizwa ubuninazwa bwa Mana Data, birabereye ko tumutabaza mu gushira mu ngiro ya nama twigira muri Eklezia Katolika iri mu Burundi biciye muri ya manama y'umuryango wa diocese yaringanizwa mu diocese imwe ahiwacu. Yesu ati mweho nimwasenga murasabe mutya uturekurira ibicumuro vyacu nkuko natwe turekurira abaducumuyeko. Nkako nimwarekurira abandi ibicumuro vyabo, so wanyu wo mw'ijuru nawe azobarekurira. Ariko nimutarekurira abandi, na so wanyu ntazobarekurira ibicumuro vyanyu. Ibirori bikaba vyasozerewe n'ijambo ry'umukuru w'inama y'abepiskopi aho yashimiye abatunganije urwo rubanza, agira akashimiranye n'icubahiro mukuru w'igihugu kubona yaje kwifadikanya nabo. Yongeye amwemerera ko akamo batewe ko gushigikira imigambi y'iterambere ya leta y'u Burundi bagafashe nka nkama kandi mu minsi iza bagiye kwiga ingene bogashira mu ngiro. Nagomba nkurongoye inama y'abepiskopi Gatolika muri iki gihugu ndabemerere yuko ku rutonde rw'ibyo tuzoza turigira hamwe turondera ingene twobishyira mu ngiro n'ibyo mwaduhanuye
nzobishirako ingene twohimiriza abasaseredoti batwunganira na twebwe nyene ubwacu tugafashanya kuvyiyibutsa kugira ngo koko tugire ico duterereye mu kwandika bijya bitabo ngirakamaro mwadusabye. Kumbure ntituzoshitsa ku rugero Michel Kayoya na Patri naho kaja bashoboye gushikako, mugabo birumvikana ko dukwiye natwe kugira ico twoterera. Nagira mbere nce ndababwira nyene icyubahiro yuko hariho bamwe bamaze gutangura, kumbure twaba tutazi kubera ko ivyo bitabo byabo bitagiye rwose ahabona ngo abantu batandukanye bashobore kubishikira bavyironse kandi babisome. Turahimbagwa cyane rwose no kumva ko mwifuza ko twotera intambwe tukava muri ya ngendo yo guhanahana amakuru ku munwa gusa, tugaheza tukaja no mu ngendo yo gushobora kuyahanahana yanditse ahadata, kugira ngo n'abariko baravuka abatugwa mu ntege baze baronke umugani basigiwe n'abakuru babo. Mwakoze cyane rwose. Nkabemerera kandi ko n'iciyumviro cy'uko Eklezia Gatolika yoshinga ibanki itanga ingurane ngaha mu gihugu cyacu, nacyo nyene kizoja ku rutonde rw'ibyo twiga kugira ngo turabe ingene twoshobora kwitaba kamo mwaduteye. Kuwa Mungu naho nyene icubahiro mukuru w'igihugu akaba yarifadikanije n'abakristo ba Paruwasi Murayi aho yuguruye icese akazuka amasengesho kitiriwe Bikira Mariya. Nino ngaho dusozere kino kiganiro ku kivi cuno musi, mugira amahoro ahiwanyu.